Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye agomeje gutembya igihugu, aho afata ibyagateje imbere abarundi amaze agashira mu mufuka wiwe. Amasezerano atangaje ya leta y'u Burundi ndetse na sosiyete yimba ubutare mu gihugu c'u Burundi, kuri bwa butare bwo mu Kirundo abarundi basigaranye 20% gusa. Ibi bikaba biteye isoni kandi biteye ubwoba. Turabereka ingene Perezida Evariste Ndayishimiye n'akarwi kamushigikiye bakoze ubusuma butangaje kandi buteye ubwoba kuri bwa butare buherutse kuboneka mu Kirundo, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yari yatangaje ko abarundi bazarya kugeza ku muhero, ariko ibi byose bikaba byeretse abarundi ko Perezida Evariste Ndayishimiye atanenzwe ubuzima bwabo, ahubwo nyabuna bakaba babonye ko ibintu aho bigeze uyu munsi ari habi cyane, bari bakwiye gufatana mu nda kugira ngo bikureho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bugiye gutura igihugu c'u Burundi mu manga. Narirya abatari bake bemeza ko Uburundi bwamaze kwinjirwa na Sekibi kuva CNDD FDD yashika ku butegetsi. Murabikurikira mu idonido ry'amakuru, aho muza kumenya ubusuma buteye ubwoba kandi bubabaje buriko burakorwa n'ubutegetsi bubi bwa CNDD FDD. Zuguru hagati y'ibihangange bya CNDD FDD. Ibintu ntibyoroshe na gatoya muri CNDD FDD, aho ibihangange biriko biranyinyurana bipfa ibintu bitangaje kandi bitari bakwiye gupfa. Ibi byose akaba ari byo bizingamitse igihugu c'u Burundi. Mu nzego z'umutekano ibintu ntibyoroshe na gatoya, aho ibihangange biriko biranyinyurana. Ibi byose bikaza bishimangira ko ubutegetsi bwa CNDD FDD buri ngaha mu gihugu c'u Burundi ataco bushobora gufasha abene gihugu uretse kugumya gupfukama mu nda abarundi. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere yuko tubabwira ubusuma butangaje kandi buteye ubwoba buriko burakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse no tukanababwira n'ibiriko biravugwa mu bihangange biri muri CNDD FDD, reka tubanze tubahiye ubutumwa bwo gutabariza abanyeshuri b'abarundi, aho ubuzima bwabo bugeze habi cane, mu gihe biboneka neza ko ibyo bagenewe binyuruzwa n'akarwi gato cane kamaze igihe gapfukamye mu nda abarundi. Abanyeshuri b'abarundi biga muri Algeria baratabaza François Habyarimana, ariko tuzi ko François Habyarimana atajya yitwarikana rimwe ikibazo kirebana n'abanyeshuri. Abanyeshuri b'abarundi biga muri Algeria kuva mu mwaka uheze ku igenekerezo mu mwaka wa 2023 bavuga ko babayeho nabi cane, naho barungitswe n'igihugu leta nta gafashanyo na gatoya ibaha, mu gihe muri ico gihugu umunyeshuri w'umunyamahanga batamwemerera gukora akazi ngo ace udufaranga.
umwe mu banyeshuri bamazeyo umwaka yanditse ubutumwa atabaza ndetse atabaza cyane ko bagira bicwe n'inzara kubera ubuzima bubi babayeho muri Algeria mu gihe barungitswe n'igihugu. Abanyeshuri barungitswe muri Algeria nta buruse turonka. Ndasubire kubaramutsa. Twebwe turi abanyeshuri b'Abarundi biga muri Algeria. Twaje ino muri Algeria umwaka uheze wa 2023. Twaje imice ibiri. Bamwe baje mu kwezi kwa Munyonyo, abandi baje mu kwezi kwa Kigarama. Turi abanyeshuri twahawe buruse n'igihugu cy'u Burundi yo kuza kwiga ino muri Algeria. Ico gihe muri buruse twahawe bari batwemereye ko bazajya baduha amafaranga yo kudutunga. Imbere yo kuza ino twarasinyishijwe amasezerano contrat adasiguritse neza. Ku igenekerezo rya 13 ukwezi kwa gatandatu 2024 twumvise umushikiranganji w'indero mu nama nshingamateka avuga ko abanyeshuri b'Abarundi bagiye kwiga mu bihugu nka Egypte, Tunisia, Algeria na Maroc babongeye amadolari 100 muri uyu mwaka kuyo bahora bahabwa. Ayo majambo yaradutangaje cyane kuko twebwe abanyeshuri bari muri Algeria atanu umunsi n'umwe bigeze banaduha nayo yari asanzwe atangwa. Tube turateretse ibyo kutwongera. None ayo mafaranga aja hehe ko umushikiranganji yavugiye mu nama nshinga mateka? Tumerewe nabi cyane. No muri Algeria tumerewe nabi cyane. Benshi mu banyeshuri twaje ino nka twese tuva mu miryango iciriritse cyane. Ino muri Algeria nta kazi kariho ku buryo twovuga ngo twiga dukora. Mbere n'amategeko arabibuza ko umunyeshuri w'umunyamahanga akora, ariko nta yandi mahirwe dufise. Mu gihe cy'ikiruhuko niho benshi cyane muri twebwe twagerageje kurondera ibiyede, nubwo bihemba make cyane. Twagerageza uko nyine kugira tumare na kabiri kubera atakandi kazi kariho kumwirabure kiretse ibyo biyede. Aho bigoreye nuko bitoshoboka kubangikanya kwiga no gukora ibiyede. Natwe ntituri busabe imiryango yacu ngo idufashe mu gihe tuva mu miryango ikenye cyane. Rero mu majambo make twebwe turi mu buzima bugoye cyane k'abanyeshuri barungitswe n'igihugu, ubumengo igihugu ntikituzi. Nk'uko twabivuze hejuru mu bushikiranganji badusinyishije contrat idatahuritse kandi nta n'umuco duhabwa. Twagomba mudufashe umushikiranganji w'indero adutomorere neza ku kijanye n'ikibazo cyacu. Ntidutahura ingene umushikiranganji avuga ibihugu nka Egypte, Maroc, Algeria na Tunisia ko babongeye ko ku gafashanyo bahabwa hanyuma ntitubone na kimwe. N'ayasanzwe atangwa nta na 10 bigeze batanga ku munyeshuri ari muri Algeria. Tuzi ko abiga muri ibyo bihugu mu bindi bihugu Egypte, Maroc na Tunisia ko bo baba bararonka iyo mfashanyo ya leta. Twebwe turi muri Algeria nzi ko atana kimwe turonka. Ubutumwa bw'abanyeshuri barungitswe kwiga muri Algeria muri 2023 burateye ikigongwe. Baranatubwiye ko hariho abamaze gufatwa bagiye gukora akazi, igipolisi kikaca kibapfunga bakarekuzwa na ambasaderi mu gihe igipolisi cyari hafi kuja kubata ku rubibi ngo basubire iwabo. Leta irakwiriye kwiga neza ikibazo cy'abanyeshuri irungika hanze. Umushikiranganji François Habyarimana nawe ntatanga umuco kuri aya majambo yavugiye mu nama nshingamateka ko abanyeshuri bari muri Algeria bari mu bongewe amadolari 100 mu yo bahora baronka, mu gihe atanutoboye bahabwa. Aya marira y'abano bana b'u Burundi ninde ayanezwe? Ntitumenyereye kubona François Habyarimana yumva akamo k'abanyeshuri bagowe. Ubwo hano ho hari ico komwitega ko? Biragoye rwose ko hari ico komwitega ko, gusa n'ubutumwa babaje kandi buteye isoni bwari bukwiye kwigwaho n'abategetsi bo muri CNDD-FDD ndetse n'abarundi bose bakavaza François Habyarimana aho ayo mafaranga ajya. Tuve kuri ino nkuru tuganyarukire ku nkuru y'akamaramaza, inkuru iteye isoni
aho benshi bemeza ko Ndayishimiye ataho ataniye n'ibindi bisuma byabanje imbere yiwe. Amasezerano atangaje ya leta y'u Burundi na Soterevo muri bwa butare bwo mu Kirundo abarundi basigaranye 20% gusa. Kuva muri Ruheshi 2024 abarundi barahawe inkuru y'igitangaza. Perezida Ndayishimiye yatangaje ko hari abaherutse kubura ubutare bwanyegejwe n'abazungu buri ahitwa Murehe mu ntara ya Kirundo. Evariste Ndayishimiye yarahavuruye amafaranga y'umurengera azova muri ubwo butare, aca arangiza avuga ati abarundi bozorya gushika ku muhero w'isi, ariko abarundi ntibigeze bamenya ko abarundi yavugaga ari abo mu muryango we ndetse n'ibihangange bimushigikiye, aho ribyo bizorya kugeza ku muhero w'isi. Ku igerekerezo rya 23 ukwezi kwa 12 2024 inama idasanzwe y'abashikiranganje yarakoranye, yari ifise ikibazo kimwe gusa: kwemeza amasezerano y'inishirahamwe Soterevo Mining Company rigiye gucukura ubwo butare. Leta ivuga ko iryo shirahamwe ryandikiye leta y'u Burundi muri gitugutura kubera ko risaba gucukura ubwo butare. Amasezerano yasimwe avuga ko mu mafaranga azova muri ubwo butare leta y'u Burundi izoronka 20% nayo Soterevo ikaronka 80% y'ubwo butare. Ayo masezerano aravuga amafaranga Soterevo igiye kuzana nk'umutahe, byose bivuzwe mu mvugo yoroheje cyane. Iyi Soterevo Mining Company izananye hehe? Ikibazo abantu benshi cyane bariko baribaza kuva bumvise iryo shirahamwe rizimba ubwo butare niyo rizananye. Ku mbuga ngurukana bumenyi nta na hamwe iryo shirahamwe rivugwa ko ribaho cyangwa ko rifise ico rimaze gukora mu gucukura ubutare. None bigenda gute ngo ishirahamwe ataho rizwi rishikiye rihabwa ubutare bw'igihugu rikanamererwa inyungu ingana na 80% n'amafaranga azova mu butare y'amafaranga azava mu butare? Umuntu asomye n'umutahe iryo shirahamwe rizozana igice kinini kiri mu mafaranga y'amarundi kandi akazotangwa ku kiringo kirekire c'imyaka 15. Iri shirahamwe riva mu kihe gihugu? Bene ryo ribande? Mu myaka iheze twarabonye amashirahamwe y'abasuma yagiye araduka ngo agiye kwimba ubutare bwa nikeli imusongati. Ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza ayo mashirahamwe yarayangazwa akamengo Uburundi burakize, byarangiye budukwegeye imanza mu masentare mpuzamakungu, bwa butare butimbwe. Mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza haradutse ayandi mashirahamwe akomeye cane yimba Teresa. Ubutegetsi bwemereye abarundi ko ubutunzi bugiye kubashwara. Byarangiye Perezida Ndayishimiye yugaye ayo mashirahamwe anatangaza ko Uburundi butaronse n'urufaranga na rumwe muri ubwo butare bwacukurwaga. Amafaranga yagabuwe na bamwe mu bategetsi bafatanije n'amashirahamwe yimba. Ubwo ibigiye kuba mu Kirundo byo biratandukanye n'ibyo kuri Nkurunziza. Soterevo ubwo suruyeri rushasha rw'abakuru bagiye kutwiba. Womenya ibijanye na Soterevo Mining Company yorwandikira tukamenya uko ibintu bimeze. Gusa ikiboneka nuko Ndayishimiye yamaze kubarira amafaranga azava muri ubwo butare akabona n'umurengera, agahitamo gutwara 80% abarundi akabaha 20% na rirya abatari bake bemeza ko n'ayo 20% ata murundi n'umwe uzigera uyaronkaho, ahubwo ko nanone nayo azajya mu karwi gato cane k'ibihangange kamaze igihe gapfukamye mu nda abarundi batari bake baribaza aho iyi ntwaro igiye kubashikana, ariko bakabona ko atakindi gisigaye uretse gukora kwifatanya bose bagakuraho ubutegetsi buzinamitse igihugu cabo.
Tuve kuri ino nkuru amakuru yacu tabananize ku nkuru irebana n'umutekano, aho mu bihangange hariko haraba inyurana rikomeye cane zuguruzuguru hagati y'ibihangange bya CNDD FDD. Mu bihangange by'abajenerali mu gipolisi baturuka mu mugambwe CNDD FDD hariko haribonekeza ukutumvikana kudasanzwe gufatiye ku mazina y'intwazangabo mu gipolisi buca ziduzwa ipeti ryo kuba generali. Ayo mazina byitezwe ko azotambwamwo akemezwa kuri iryo peti ku igerekerezo rya 31 ukwezi kwa 12 2024. Tubanze turabire hamwe ayo mazina y'izo ntwazangabo zitezwemwo kuduzwa ipeti rya generali mu gipolisi. Uwa mbere ni Colonel de Police Ndayishimiye Fabien alias Ndayicebeye wahoze muri Fabu. Uwa kabiri ni Colonel Police Ntibigogora Jerome alias Guguna. Uwa gatatu ni Colonel Police Ntagahoraho Eustache wahoze muri Fabu. Uwa kane ni Colonel Police Gahitira Felix alias Maboko wahoze muri FDD. Uwa gatanu ni Colonel Police Dr Sabiyumva Michel Fabu. Uwa gatandatu ni Colonel Police Ndayishimiye Tarsisi alias Pabalo wahoze muri FDD. Uwa karindwi ni Colonel Paul Uwimana Gaston FDD. Uwa munani ni Serusina na alias Baya FDD. Uwa cyenda ni Colonel Police Niyonkuru Domicie FDD. Mu gihe hasigaye iminsi 5 gusa kugira ayo mazina yemezwe, amakuru dufise yemeza ko ibihangange by'abajenerali mu gipolisi byari bisanzwe bitarahuriza kuri azo mazina biriko bitera impari mu mugambwe CNDD FDD. Muri uko kutumvikana umujenerali wese aba afise uwo yifuza kuzanamwo. Ntawe uzi ko igerekerezo rya 31 ukwezi kwa 12 2024 rizohava rishika bumvikanye kuri ayo mazina canke ko azohindurwa bakazana ayandi bashasha. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije bakunzi bacu budahwema kutwereka ko mukurikira amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV.